isuzu na pick-up bashitse baca bafata ibiyeri n'inyama gusa n'ivyo bajegeza gusa ko bashikanye. Jewe ni umwe mu mbonerakure ziri mu buntu batugisha inama, imigambi batugisha abamama tubarira ngo nikizura, nta migambi yo gukora baratubarira. Abo batutsi twarimwe abagenzi bacu twakundana badufasha vyinshi, none imigambi yo kubama n'ivyaha ibihe ko bakora ibyaha bikomakomeye bari mu nzego z'igihugu. Ivyo byaha bahana nibi ibyaha nyabaki, nivyo rero bafatiye kurabona ko ari ibintu bidafasha. Nico gituma rero tubwira abarundi tuti aho hantu muhakure icigwa barundi. Ivyo vyose turaza gusubira kuvyumviriza mu buryo bw'idonido twabibateguriye muri ano makuru. Mu mfunyapfunyo z'ingingo nkuru turibuze kubashitsa ko mu makuru yacu mu buryo bw'idonido abagwanya canke se abatavuga rumwe na leta ya CNDD-FDD bamenyesheje yuko atayindi nzira yo gukuraho leta y'igikenye, leta y'agahotoro ya CNDD-FDD nk'uko babivuga usivye inzira y'intambara. Turaza kumviriza ico bamenyesheje ndetse n'ico batangaza inyuma yaho Uburundi buvaniwe mu kanama ka ONU kajejwe umutekano. Ese abo bagwanya canke batavuga rumwe na leta ya Gitega niki bamenyesheje kuri ivyo bigiye guca abikurikira inyuma yaho ngo baboneye yuko ngo ata munyamahanga azokura igihugu c'u Burundi mu kaga usivye abarundi bonyene ubwabo. Turaza kumviriza ico hamagarira abarundi ndetse n'iyo nzira y'intambara nk'uko babimenyesha. Turaza kuvyumviriza vyose muri ano makuru twabitunganije. Mu yandi makuru hariko haravugwa cane imbonerakure zisubiye kuronswa inkoho. Amakuru dufise atohojwe neza nuko hari imbonerakure zaronkejwe ibigwanisho ndetse ivyo bigwanisho ngo bikaba bigiye gukoreshwa mu kwica abantu. Turaza kuvyumviriza muri ano makuru navyo nk'uko twabitunganije, ndetse zimwe muri izo mbonerakure ziridogera iyo nyifato ya bamwe mu bategetsi bariko baraziha bigwanisho ku nguvu. Turaza kuraba ico ivyo bigwanisho vyoba bigendereye ndetse n'ico vyoba bigiye gukoreshwa nk'uko twabitunganije muri ano makuru. Turafise izindi nkuru zirabana n'umutekano, zirabana na politike n'ayandi makuru yose twatunganije, tukaza kuyagushitsa ko ingingo imwe nk'uko nyene abamenyesha makuru bacu bakorera irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zitandukanye baba bagiye barayaturungikira na jewe nkayatunganya maze nkayagushitsako. Ndaziko muri abanywanyi bacu ntabwo ndibuze kubigarukako kuko mwafyonze subscribe, ariko nawe wowe utarayifyonda ngira kana akaryo keza ko kugira ufyondeko maze turaje twibanira mu makuru n'ibiganiro mwene nk'ibi bikorewe amatohoza kandi vyatunganijwe neza n'abamenyesha amakuru babahinga mu vyo gutohoza amakuru. Mbere yuko rero turabira hamwe ivy'iryo tangazo risohowe ku nzira y'intambara igiye gukoreshwa na bamwe mu batavuga rumwe na leta ya Gitega ndetse n'inkoho zihawe imbonerakure n'ayandi makuru yose ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu, reka mbanze ndaguhe kaze wewe mu mwanya wacu utwumviriza uri ngaha imbere mu gihugu c'u Burundi, intara yose uberereyemwo, igisagara cose uberereyemwo. Ndakengurutse cane. Ndaye kaze kandi wewe utwumviriza uri mu bihugu vy'ababanyi. Turazi neza ko dufise abanywanyi mu gihugu c'ibanye ca Uganda, igihugu c'ibanye ca Congo. Namwe muradutera kamo mukatwereka ko mukunda amakuru n'ibiganiro tuba twabatunganirije. Abari muri Tanzania, namwe muri mu makambi atandukanye ijya nino muri ico gihugu, namwe turazi ko muri abanywanyi bacu. Abanywanyi bacu bari mu gihugu c'ibanye c'u Rwanda, namwe ndabakengurukiye narabaha kaze muri ano makuru. Ntago ndibwibagire abari ku migabane y'amakungu, Buraya, Amerika, Aziya ndetse n'ahandi hose woherereye, nkaba ndaguhaye ikaze cane muri ano makuru.
nabikubwiye mu ntango zayo ko dufise amakuru menshi arabana ni nkoho zihawe imbonerakure, ariko tukaba turonse amakuru avuye mu batavuga rumwe na leta ya Gitega yuko ngo hagiye gukoreshwa inzira y'intambara, ngo kuko biboneka yuko abanyamahanga ataco bazafasha Uburundi kugira ubwicanyi ndetse n'akarenganyo kariko karagirirwa abarundi igahagarare. Ivyo byose rero twabitunganije ngira muri kano kanya, mbere yuko turabira hamwe n'ayandi makuru yose ariko aravugwa, tubanze dutegere amatwi vyose kubirabana n'ico bamenyesheje ndetse n'ico bakigiye guca gikurikira n'ukungene ivyo vyose bizokogwa, ndetse tukaba tunavunira akagohe umurundi wese kwitegurira yuko igihe carico cose ibintu bishobora kumera nabi bikunyuka ndetse bikamera nk'uko vyagenze mu mwaka w'ibihumbi 2015 hagasubira kwaduka indyane, ndetse ngo hakaba hashobora no kugira abarundi bamwe bamwe baburira ubuzima. Ivyo byose ndiko ndakubwira nivyo bivugwa n'abihweza ibintu n'ibindi kandi bakurikiranira hafi ivya politike ngaha mu Burundi ndetse n'abari hanze y'igihugu. Ndatevye rero reka tubanze twumvirize ukungene iyo ntambara izokogwa ndetse n'ico abo banyepolitike bahamagarira abanyagihugu bose kugira bivaneko leta y'agahotoro. Inyuma yabo ndaza twumviriza n'izindi nkuru ziriko ziravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. MSD ntibatangajwe n'ibiherutse gushikirizwa n'inama y'umutekano y'ishiramwe mpuzamakungu ONU ngo kuko kudashaka gutorera umuti ikibazo c'u Burundi vyagaragaye kuva hadindizwa ibiganiro vy'Arusha. François Nyamoya, umunyamabanga mukuru wo mugambwe, ahamagarira abarundi kudacika inkokora ahubwo bongereza inguvu zo kwibohora ubutegetsi bubi kuko atawundi azoza kubabohora. Kurikira François Nyamoya, umunyamabanga mukuru w'umugambwe MSD. Twebwe muri MSD si ibintu byadutangaje na gato, kuko ni ibintu twicura ko bizoshika. Dufatiye ukene twabonye inama za bijya biganiro by'Arusha ukene byagenda, warabona neza ko harimo kudashaka gutora umuti w'ikibazo c'u Burundi mu bihugu bimwe bimwe byari bishigikiye mu kinyegero leta y'u Burundi. Mugabo mu nyuma abantu bose barabonye ko byagaragaye ko ibihugu byari bifashe mu mugongo rya leta, kandi rero twaricura ko icyo bihugu naho nyene bizoguma bifasha u Burundi kugira ico kibazo gikugwe kuvyihuta mu vyigwa vy'inama jeje umutekano. Muri rusangi rero ntibyadutangaje. Ica kabiri, ivyo bafatiyeko kugira bafatiye iyo ngingo, urabona ko navyo nyene ni ibintu bitafashe kandi ni ibintu bisa no gucumita imbugita mu mutima w'abarundi bababaye. Icambere, iyo nama iravuga ko ishima intambwe imaze gukogwa kuva Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi. Iyo ntambwe ngira ibona oni yonyene, nta murundi abona iyo ntambwe. Ica kabiri bafatiye ko ngo amatora yabaye mu mutekano, umutekano w'umukaburi, kuko abarundi birirwa barahamba. None iyo umutekano n'umutekano nyabaki, umutekano w'igitsure. Ikindi naco nyene bafatiye ko ngo intambwe mu kurwanya amabi akogwa mu Burundi. Umuntu aribaza iyo ntambwe yo guhana ivyaha n'ivyaha ibihe, ko bakora ivyaha bikomakomeye bari mu nzego z'igihugu, ivyo vyaha bahana nibi ivyaha nyabaki. Nivyo rero bafatiye kurabona ko ari ibintu bidafasha. Nico gituma rero tubwira abarundi tuti aho hantu muhakure icigwa. Barundi nimuhakure icigwa, mumenye yuko atawundi azoza kubahabura, ni mwebwe nyene, mwebwe abarundi. Kandi izo ngingo z'inama ijeje umutekano si ibintu byo kubaca inkokora, kuko ntaco bishobora guhindura mufise ishaka. Inyuma y'iyo nkuru irabana n'ivyoba bigiye kuba inyuma yaho Burundi buvaniwe mu kanama canke se mu kanama kabone kajejwe umutekano ku Burundi nyene bwama bwihwezwa muri ako kanama. Reka turabe n'izindi nkuru ziriko ziravugwa cane zirabana n'imbonerakure. Imbonerakure zihawe ibigwanisho. Ese ivyo bigwanisho bitanzwe nande? Nizo nkoho zihawe nande? Imbonerakure zozo ziravuga iki? Ngira ngo navyo tubanze tuvyumvirize muri ano makuru, inyuma yaho ndaza nkubwira izindi nkuru zica zikurikira.
Ibikorwa byo gutanga izo nkoho 8 kumbonera kure zari bihagarikiwe n'umukuru wa zone ya Maramvya Prime Ndayisenga. Zimwe mu mbonera kure zo muri ako gace zidashimira ibikorwa zijanwamwo ziranegura amategeko ziheza zigahabwa. Umwe muri zo aravyigana. Kuba duhaye inkoho ku munsi wa kabiri zatuze na pick-up bashitse bacafata ibiyeri n'inyama gusa n'ivyo bajegeza gusa ko bashikanye. Jewe numwe mu mbonera kure turi mu buntu batukisha inama imigambi batukisha amatu barira ngo nikizura nta migambi yo gukora baratubarira aho batutsi twarimwe abagenzi bacu twakundana badufasha byinshi none imigambi yo kubamara. Izo mbonera kure zibona ko ibikorwa zikoreshwa ataneza bigamije kuzozishikana ko muri kazoza zigatinya ko hashobora kwaduka injyane zishingiye ku moko no kwihorahorana. Ibyo bintu tubira duteye ubwoba yuko nabo batutsi bazoshobora kwihora rero kwabo tuzi kizotuvira bivuye kuri turimo n'urwego rwo hejuru rurabishigikiye cane buramatari turabona rero ko budashatse tugira amahoro. Subwa mbere zone ya Maramvya yo muri komine ya Burambi ivugwamwe ibikorwa vy'imbonera kure bihagarikirwa n'umukuru w'iyo zone Prime Ndayisenga ibikorwa bidahumuriza abanyagihugu arongoye cyane abo mu bwoko bw'abatutsi hamwe nabo mu migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi CNDD FDD. Turondeye Prime Ndayisenga umukuru wa zone Maramvya twasanze telefone yiwe izimije nayo buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga akaba yahakanye ivyitangwa ry'inkoho ku butaka bw'intara ya Rumonge acanongera koko bitazopfa binakozwe muri iyo ntara rongoye. Ndakengurutse kuri we munywanyi ubandanya kubana natwe mu makuru yacu kandi turafise amakuru ariko aravugwa ku mpunzi z'abarundi zirenga 300 zo mwikambi ya Murongwe ziri mu ngorane zikomeye cyane nkuko amakuru yo kwizera adushikiye kano kanya avyerekana. Amakuru yo kwihuta dufise avuye muri izo mpunzi nuko muri rusangi abantu 324 b'abarundi basaba ubuhungiro bungururijwe mwikambi ya Murongwe mu gace ka Fizi muri Kivu y'Amajyepfo akaba ari mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu ndwi iheze. Kuri ubu ngubu bashikiwe n'ivyago bihambaye. Impunzi z'abarundi ziheruka kungururizwa mwikambi ya Murongwe zikaba zisangiye kigangara kimwe nkuko amakuru avyerekana bakaba bavuga ko rero ngo bafise ingorane zo kuronka ibifungurwa ndetse ngo bakanavuga ko ivyo bahabwa bidakwiye. Umwe mu abamenyesha makuru yamenyesha ko ngo basangira ikiro kimwe cifu y'ibigori ngo bakaba rero babisangira bari abantu 4 bakaba bamenyesha yuko ngo bidakwiye ngo cane bobo ko ngo bafise abana bikaba bivugwa n'uwitwa Jacques Bigirimana asanzwe ari serugo muri iyo nkambi. Iyo nkuru kandi iremezwa na Dominique nta mubano uyo akaba aserukira impunzi z'abarundi imurongwe akaba bemeza ko rero HCR isanzwe izuko ibintu vyifashe kandi bimeze nabi muri ayo makambi. Ikambi ya Murongwe rero ikaba irimwo abarundi barenga ibihumbi amajana 9 nkuko amakuru avyerekana. Benshi rero bahunze imigwano yo mu mwaka ugwimo mu mwaka 2015 rwavuye ku kiringo kitahurijwe ko rumwe c'umuhisi Petero Nkurunziza yahoze atwara igihugu c'u Burundi. Ayo namwe mu makuru yari karavugwa cyane nka mu Burundi ariko tureko turatunganya izindi nkuru. Muraze neza yuko amasaha aheze turabashikiriza amakuru abariko aravugwa. Ico rero usabwa kugira uraje wa mbere bayaronka mwene nkaya nuko vyonda sabone mukanya ndaza ngushitsa ko n'izindi zose twagutunganirije.